Murakoze cyane Teddy Mazina, tugiye kuja mu gice ca gatatu ca kino kiganiro, ari naco gica gisoza ku cokorwa, wogikora, ico abatumire bibaza cokorwa, ico bashobora guhanura umukuru w'igihugu, abamukikije, kumbe n'abandi bashobora gufasha kugira ngo yaba mu muco w'ikirundi, yaba mu bijanye n'ivyoza nk'inyishu mu gihugu, ntidusubire kuza turumva amajambo y'ibitutsi mu gihe twiteze inyishu ku gihugu. Reka duhere kuri Erari Nibizi, mwebwe mubona aho bigeze hokorwa iki kigakorwa nande? Ngira Erari Nibizi ntariko, sinzi ko muriko muranyumva Erari Nibizi. Ijwi ryari rije, ndabumva ego muduge kwijambo. koze aho bigeze. Igikorwa nyamukuru cokorwa n'umukuru w'igihugu na leta yiwe hamwe n'abamwegereye, kuko turabona leta umugambwe uri ku butegetsi abamushigikiye. Turasavye yuko bomufasha akishura ibibazo. Ibibazo ntavyo nsubiramwo, nibijye nyene bijye bimubabaza, hajya dufyonda akababara, nagende yishure bijye bibazo, kubera nimba abaharanira agateka kazina muntu bavuga, nimba abanyagihugu batabaza, nukubera ababa batanze umwango binjiriramwo. Mu kugara abaharanira agateka kazina muntu ntubacinyiza, uratanga inyishu ku bibazo bagize. Kandi umuntu ntategerezwa, iyo umuntu aheraniwe erega arishuza, erega atunzwe n'amakori y'abanyagihugu, erega atunzwe n'umwizero w'abanyagihugu. Rero kijya kibanza bamuhaye arafise ivyo yishura, il est redevable. Rero yemere ko bamwishuza ijoro umurango, kugira rero ntibamwishuze nariho ideni. Iryo deni ni bimwe ni bwa burenganzira, ni na rya tegeko ahabwa n'ibwirizwa shingiro, nakore ivyo ajejwe. Ico ni cambere. Ica kabiri, yibuka akamaro k'abaharanira agateka kazina muntu. CNDD-FDD n'abategetsi yagiye irashiraho nibo bari harya y'abaharanira agateka kazina muntu, batavuga bati turarushe n'intambara, mwabantu muriko murashamirana nimuze muje mu biganiro. Iyo abaharanira agateka kazina muntu batavuga, bakavugira hejuru bati ingorane z'igihugu zihari ntizishobora guhezwa n'ibigwanisho, ntavyo muzoshobora. Ibiganiro vyabaye kubera hariho abaharanira agateka kazina muntu bavuze amaso ntasubire guseseka. Abo rero arakumbura biyegereze, mu kubiyegereza ntaca azobaha ngo bumve, ntazobatuka ngo bumve, ntazobaha igiturire ngo bumve. Abaharanira agateka kazina muntu nta nico bamurondera ko bijya bibanza barabishikiriye kandi barabivuye ko nkawe kumbure. Ariko ico abaharanira agateka kazina muntu bamusaba, nanje ndimo, nukwibuka akamaro kabo, nukwibuka ko ari bo batabara igihugu, nukwibuka yuko ari bo bakebura, bamubwira ijambo atamunyagihugu uwo ari we wese ashobora kumubwira. Ikindi naco amenye ko ivyo anabikora yubahirije ibwirizwa shingiro, yubahirije n'amategeko mpuzamakungu yashizeko igikumu, kubera ivyo yaronse. Hajya iyo ugiye mu gihugu gutwara igihugu, uba uri nka samuragwa, uba samuragwa y'ibiryoshe n'ibibishe, l'actif et le passif. Yemere ko mu bintu yiyemeje mu gushikira igihugu, yiyemeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, kubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu c'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu yakomokako. Urumva rero rya tegeko ry'1998 tariki 9 z'ukwi12 rihamagara uwo ari we wese umunyagihugu, yaba mwishira hamwe canke yakorana n'abandi, guharanira agateka kazina muntu, gukingira abaharanira agateka kazina muntu. Iryo rero aryubahirize nkuko azi neza ko ibwirizwa shingiro yama rijya akoresha mu kurahira canke mu gufata ingingo. Abakingire, kubera nibo bakingira igihugu, kubera nibo batanga ubuzima bwabo n'umwanya wabo kugira bakingira igihugu batarindiriye impembo bahembwa. Abakingire kuko ni uburenganzira bwabo, mugabo n'itegeko kuri we. Ikindi naco nuko yomenya neza yuko uko kuri tumubwira umunsi atazoronka bamubwiza ukuri, bazokoresha inguvu. Ivyo rero turamusavye kuko nabo nyene n'abamwegereye canke nabo n'abari imbere yiwe arazi yuko bahava bagahindukira abaharanira agateka kazina muntu. Iyo vyose vyabuze, ivya politike vyabuze, ivy'intambara vyabuze, abaharanira agateka kazina muntu niyo baheza ngo bahindukire gutabaza, nibamusigwa musango. Rero nk'abatabazi, nk'abamubwiza ukuri, akumbura wubahirize
kandi mu kububahiriza ntiyugurura ibiganiro, naganire n'abatinya, naganire n'abo bakundana, n'abo atinya, kuko sinovuga ngo abo yanka umukuru w'igihugu nta burenganzira afise bwo kwanka umuntu mu gihugu atwara, kirazira, abahemukiye igihugu, nta nkunzi, nta mwansi, yemera aganire n'abarundi bamubwize ukuri, yongera afate ingingo yo gukora ukuri akurikije mu kuri, kandi yongera ashireho ingingo zikingira abaharanira agateka kazina muntu. Erega barakeneye gukingirwa. Ejo yabivuze bwa kunegura ngo Faustin afise ngo mukingira bangana gutya, mugabo amenye ko wenyene ari wategereza gusunika inzego n'amategeko biharanira agateka kazina muntu, kugira ngo uharanira agateka kazina muntu akore yidegemvye, ahindure rero n'imvugo kugira ngo n'abarundi babone guhindura n'inyifato. Icya kabiri cokorwa n'ico abaharanira agateka kazina muntu, ico nubasaba nuko borema bakaremeshanya, bakunga ubumwe, bakarabana, bagatabaranya, hama bakitunganya mu bibaraba kugira ngo bamenye guhangana n'ivyo bibazo bariko barabona. Abandi n'abanyagihugu, umunyagihugu w'u Burundi, ibintu biriko biraba birakuraba, nawe wenyene fata iya mbere kugira ngo wishuze iyo y'amakori yawe aja, iyo vya bintu ya confiance, wa mwizero mwashire mu bategetsi yuja muwishuze, namwebwe nimuje mu baharanira agateka kazina muntu, mwongere mukingire aba bantu baharanira agateka kazina muntu. Ejo mu gatondo mukabona umuntu aje gutera nkuko mwama mubikora, nkuko mwabidukoreye, nkuko mwabikoreye n'abandi, na Faustin ntiyagira umukorako. Murazi ko hari igihe cinshi mwaserutse muzi neza ko hariho uharanira agateka kazina muntu agira ategwe, mukamutabariza. Emera mutabarize uharanira agateka kazina muntu, emera namwe mutabarize n'abandi, namwe mwinjire mu mugwi w'abaharanira agateka kazina muntu, niho namwe muzotabagwa, kuko ico udashaka ko bagukorera ntugikorere uwundi. Murakoze rero, niryo jambo nosigira abariko baratwumviriza. Ego murakoze namwe, ariko mugume ku murongo, ngira turaza gusezeranira rimwe. Ezras Ndikumana, namwe mubonaho ko gikorwa nande? Jewe sinzi vraiment yabari kubera ko umenyesha amakuru yo gukurikirana iminsi yose biba mu gihugu, birangora kubona icokorwa neza n'ico gira, kubera si hariho discours iri optimiste jewe ntazi kugira nkurikije ibiriko biraba. Inge ndaguha akarorero, muriko turiko turavuga ngo abo mubarira bari mu Burundi ni bande, uretse abo bakenya bashobora kuvuga uno musi mu Burundi nta numwe avuga. Ndabibutse yuko abantu bamaze imyaka 3 atabitoro biriho, abantu kenshi bagenda n'amaguru kubera bidashoboka uko bagenda, yuko ibiciro vyaguje na 3 na 4 muri vyinshi, abantu batagishobora gufungura 2-3 ku munsi. Ndabibutse ni vyinshi vyatitutse, abantu babura isukari, baburiki, ariko muzokumve nta numwe avuga. Amaradiyo navuga kubera iki? Kubera abantu batewe ubwoba. None umuntu yoca avuga ngo iki, ngo ubutungane bubafashe. Inge ndabibutse ubutungane nabwo bwo mu Burundi, ibintu vyabaye muri iyi minsi kwa mu ndwi iheze Igitega, hariho abana ngo bafashe baturira inzu y'ishuri barimwo, hariho abafashwe, sivuze ko aribo babigize cyangwa batabigize. Procureur asinya ko babafata, barabafunga, bafunzwe chambre de conseil, no kuvuga n'urwego rw'abacamanza rushinzwe kwiga yuko umuntu aguma afunzwe cyangwa arekugwa akazoburanywa ari hanze. Rwatanguye inama ngo haza umushikiranganje, hari bavuze ko ari umushikiranganje w'amashuri, abandi ngo yari umushikiranganje w'ubutungane, naho yo bari ubutungane. Acaraza ahagarika chambre de conseil, acatanga itegeko yuko ngo abo bana barekugwa ngo basubire ku ishuri. Naciye nandika kuri X yuko n'umwansi w'Uburundi yagomba kwerekana yuko ubutungane butigenga, yari kugira ivyo nyene. Rero kubera umushikiranganje n'ubutungane ntafise uruhusha rwo gukura umuntu mu munyororo, washizemwo na procureur, washizemwo n'amategeko, ministre ubwo burenganzira nabwagira. Rero igihugu kigeze ngaho mushaka yuko arinde ashobora gufasha abantu, ngo abantu bashobore kuza ngo bavugire ngo abantu ba societe civile bagira babafate, ninde azovyubahuka?
ko nawe nyene bazoca bajana cyangwa amutangaye cyangwa azimire. Icyo ngomba kuvuga ni iki, biragoye cyane uno munsi mu Burundi kubera na societe civile imyaka yose imaze ivuga, leta irumva, perezida arumva ivyo muvuga, aratwumva twese ivyo tuvuga, arumva n'abandi, ariko mu gihe umuntu yashimye kuvata kuri umwasi wiwe cyangwa yuko ivyo uvuga wowe watacho bimaze, mubona bizokira gute? Fata n'ikindi gisata cya nyuma nk'ubwo byizo by'ubutunzi bizogenda gute? Sende David yashika mu bihumbi 2005, uravye ubutunzi aho bwari n'aho bugeze no munsi bwaragabanutse. Abarundi baba ngo sur le seuil de la pauvreté, baba kuri cya gipimo giharura ubukene cyo kwisi yose. Ico gihe bari ibihumbi 56 kwijana, uno munsi ni 75 kwijana baba bari sur le seuil de la pauvreté. Ubukene bwagumye bwiyongera, nta mahera ariho niki. Leta yaragovye kuvugana na FMI kugira ngo baronke batore umuti, babaha ya programme ya FMI igoye kubera niyo baha ibihugu bitwawe nabi nibiki kugira ngo ucungere amahera nimusubire kuyonona. Leta Perezida yaravyanse kutubijamwo ngo nitwogira devaluation. Icyaki gikurikira ku masoko kuri marché noir amahera yaciye atagaciro gusumvya. Urumva Union Européenne yahora idufashe kamuha amahera y'imfashanyo yo muri budget. Ibiganiro byari hagati y'u Burundi na Union Européenne haciye imyaka 2 bihagaze. Leta y'u Burundi niyo yabihagaritse kubera iki? Bari bavuganye programme, barandika feuille de route, no kuvuga urupapuro rw'inzira rw'ibizokorwa ibizohinduka bukebuke. Mbere nta n'ibintu byagora cyane leta, ariko leta yacivuga ngo hako dushiramwe ivyo bintu twopfuma tuheba iyo mfashanyo yanyu, ibintu bigume bimera nabi. None ibyo bintu yanse nibiki? Ibyo bintu byari muri feuille de route, byari ivyo kugira ngo bonne gouvernance, kugurura espace politique, kugira ngo imigambwe ishobore kwidegemvya gatonya, abantu bashobore kuvuga, kugururira societe civile, gukurikiza amategeko, nivyo byarimwo. Afite yanse ibintu yabwirizwa gukora. Cewe rero simbona ico novuga, ni intwaro ihagaze ku gisoda cha Sende David abaciye mu rugamba murazi gende mu gisoda bimeze, abafise ijambo n'abatarigira n'ingene bimeze. Ubutegetsi muri Sende David mu mugambwe baravuga ngo conseil de sage siyo ifata ijambo rya nyuma, ifatwa n'abasoda. Twarabibonye kenshi n'igihe batora nkuru nziza kuba kandida muri 2015, conseil de sage yari yamwase ya mbere. Hama abasoda abagenero barakorana, bahindura conseil de sage, baca basubira kuvuga ngo niwe kandida. Ivyo ni ibintu by'ukuri ntaco mpinduyemo. Nukuvuga muri systeme ya gutyo mushaka bizogende gute? Jewe nta muti mbona usanzwe, ivyo kuvuga tuzovuge nyene. Murakoze namwe Zidras, ariko ngira muraguma ku murongo namwe tugiye turaza gusezerana. Ego Pacifique nahazwe akabazo nako nyene. Naje mabambera nka Zidras, impanuro erari nibizi, umuntu harunura abantu bafise ubwenge yazitanze zumvikana ku buryo yakeretse wowe ushaka gusubiramwo nayo ubundi yazitanze mu gihe yoba yari intwaro kenshi mvuga ngo normal, intwaro iyo isanzwe ishobora gutahura impanuro nyene. Mugabo kubisigaye mwazi ko nanjye zigaye mvuga nti Jesse nkinzi ko hari ikintu kiriho umuntu yohanura abatwara ubutegetsi uyu munsi. Ubundi iyo byananiranye umuntu yarondera ati mbega umuntu ndayishimiye yo bashobora kumviriza ninde, umuntu yoja kuraba akamutuma akamushikira akamubwira. Ivyo byose usanga bitoroshe. Hari igihe bavuga ngo n'abapatiri n'abasenyeri, ariko nabo nyene uravye incuro bamuhanuye, ivyo yabemereye akababesha, urabona ko nabo nyene atabo yumviriza. Umuntu yogize ati nkeka yo kumvirije umukenyezi wiwe avuga ibisumbibi. Umunsi umwe ndamumvise ariko aradutuka ngo abantu ngo bavuga ngo ivyo yambara baba ingene ameze ngo nimbura kimazi, ngo nta muntu yoja kuraba ivyo umuntu afungura n'ivyo yambara ngo abari imbura kimazi. Rero sinosubiramo amajambo yiwe ngo ndayashyire ku mushinga ntaye wiwe, mugabo je numvirije ivyo umushinga nawe avuga ivyo Faustin afungura, avuga ivyo Faustin yambara, avuga imodoka Faustin agiramo,
si uwo gusa rero n'ahandi maze kubyumva bivuga, sinubahutse gukoresha iryo jambo ry'umukenyezi wiwe mugabo usanga umugabo, kuko umugabo ni wa mbere avuga ibyo bintu, hanyuma ukavuga none uwusigaye yohanura uyu muntu niyinde. Kumbura hasigaye ni hamwe Erari Nibizi yavuze, kuko nagize nti twaragize uwundi mukuru w'igihugu, harageraho abamwegereye bavuga bati aho bigeze umukuru w'igihugu yarushe, hanyuma biyumvira ingene bahindura ubutegetsi, baramuruhurira, baraheza baramurungika hanze arahunga. Kumbura abamwegereye bashobora kugira bati ibintu uko biriko biragenda bizohava bidusenyurira hamwe twese, twiga inzira zoba zisigaye zo kumuruhurira. Tuvuze kumuruhurira hari abaca bumva ngo tuvuze kudeta, maze si kudeta, burya usanga hariho n'inzira ziteguwe n'amategeko zishobora gufasha ingene umukuru w'igihugu babonye ko vyanse, bashobora kwiga ingene bamuhanurira, bamuruhurira, bakamuhindura. Kwiga bakaraba inzira basigaranye ko zoba zigishoboka nazo nyene, hanyuma izo zidashoboka bakiga izindi. Mugabo aho ibintu bigeze, uyu mukuru w'igihugu uko umwaka uhera niko biba bibi kurusha, ivyo avuga niko biyangara buri mwaka, bitera biyangara kurusha ivyo tuba duherutse. Uyu munsi nimba ariko avuga ibi, twitege ko mu mezi 3 ari imbere tuzokumva ibindi bisumba ibi, ku buryo tuzoba twagira tuti yakibivuga twagira ngo nta vyoza birusha ivyo, hanyuma twumbigwe haje ibisumba n'ivyo twamaze kumva. Rero muri ico gihe n'ukuri kuvuga ngo impanuro ntazo mbona iyo zozanana, ntazo mbona sigaje je kumuha, kuko twaravuze nta na rimwe tutavuga impanuro, ivyo tuvuga byose bimeze nk'impanuro, ariko urabona ko ataco bivyara, ataco ahindura, aguma kwa kundi nyene. Hanyuma iyo rero vyanse byose, abo bamwegereye nabo nyene banse gukora, amaherezo n'abanyagihugu baruca, nuko vyama bigenda. Iyo abegereye umukuru w'igihugu bananiwe kumuruhurira, hanyuma nimba hariho abakoresha izindi nzira zikomeye mu bamwegereye, nabo nyene bikanka, bihora bihereza ko abanyagihugu bo nyene bavyikorera. Hari benshi bambwira ngo harabayeho 2015 abanyagihugu baragiye mwibarabara, ngo nta bintu nk'ivyo bizosubira gushoboka. Ndavyumvirije maranwenga. Buriya bimeze nka kujya kwa Nyamugigima. Nyamugigima niyo bavuga amasekuse yayo, iratangura ubwa mbere, hanyuma hagaca igihugu, hanyuma isubiye gukubita isanga kenshi zari mbi cyane. Rero buriya abanyagihugu 2015 baravuze, hajya ntibasinziriye, baravuze, baragerageje ko banumya, baratwishe, baratwangaje, baratugize gute, igihugu kiracari ic'abanyagihugu. Umugani ubundi twahuriye mu kiganiro yibukije akasi muri ikaye kivuze ahandi ati umukuru w'igihugu arahira avuga ngo imbere y'abarundi bo bene igihugu, buri abanyagihugu bariho baguma ari bene igihugu, umunsi bazovuga niyo basubira, barabonye 2015 ibikurikira bizoza ari 2015 igwije nk'ijana, ivyo bazobabona ko umunsi basubiye kwivyukiranya. Wohanura Jensa n'uhanuye abamwegereye, nimba bafite ico bokora bagikore, ariko impera n'imperuka ibindi bizoba nabi nitwagira Imana ntibidusamburira igihugu gose mu gihe umukuru w'igihugu aba yananye. Ndangize marambona abantu bitwengera hariya nko kumbuga ngurukana bamenye nko ku rubuga rwanje, hariho bumvise nk'ibi vy'abasore ngo bafise sendika y'abasore, marambona bandika ngo sendika y'abasore. Umukuru w'igihugu yabatutse ko ataco bamaze, atajambo bafise. Ariko ndabahumurize abantu bazi ko Burundi bwatwawe n'umusore. Ego umukuru w'igihugu ariko aranavuga ntanaraba nakahise ku Burundi. Umwami Ndizeye Ntare 5 wa gatanu ntiyatwaye Burundi ari umusore, naho bitakunze ko ahamara igihe, ariko umwanya yatwaye kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwa11 mu 1966, Uburundi ntibwaramutswe umusore. None nimba umusore yarabaye umukuru w'igihugu, yarabaye umwami w'igihugu, umuntu arashobora kubaka kuvuga ko abasore batagira ijambo mu gihugu, ataco bafise bashobora guhanura, kandi ari igihugu cyabo. Iyi Afrika turafise abakuru b'ibihugu bakomeye b'abasore. Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika muri Algeria, igihugu ntiyagitwaye ari umusore. Rero no kuri izi mvugo dusubire duhereze kumburaho, umukuru w'igihugu aravuga ibintu byinshi bibi biduteza isoni, mugabo nimba byoshoboka na gatoyi ko yihanura arahagarika bino
Pacifique nahatwe mwariko muravuga muti arahagarika ariko amajwi ntariko arasohoka ngira ariko mwasa n'abariko barasoza mu kurinda ko agaruka Alice ngira twotangura kuba turashimira abandi batumire. Ego me Jiberi ngira ngo Pacifique mu kanya turasubira kumugaruka ko tumushimira nawe nyene, reka tube turashimira abandi batumire twabanye muri kino kiganiro. Ezra Ndikumana turabashimiye kuba mwatwitavye muri kino kiganiro no ku ntererano mwatanze. Murakoze cyane, mwakoze kuntumira kandi byamimbaye kuyaga namwe. Kandi mubabarire iby'amasaha byangoye sinibutse ibya air diverse nabonye ko mwatanguye. Ego me murakoze cyane Madame Erari Nibizi, namwe turabashimiye kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro no ku ntererano zikomeye mwatanze. Sinzi ko Madame Erari Nibizi ariko aratwumva, ngira ngo nawe nyene connection kiramugora. Ariko ndabona akiri ku murongo ngira aratwumva, sinzi ko Ndamushimiye. na Pacifique ndabona ego Alice yariko arabashimira, sinzi ko mwamwumvise. Namwumvise neza. Ego Ari- mu Jiberi ngira ngo Ndashimiye yatwumvise. nanje n'ejo nimwasubira kundondera nzobitaba. Murakoze cyane Madame Nibizi. Jiberi ngira ngo Pacifique azakugaruka mu kanya anashimire n'abanye natwe muri kino kiganiro ku izina rya Fokode, ariko ku ruhande rwacu reka tube turashimira bimwe by'umwihariko abatwumvirije eka mbere n'abagize ico baterereye muri kino kiganiro. Bakonibe Andres Pavlov, Reynold, Jean-Claude Mugisha, Black Burundian Freedom Night, Leopold Sharangabo na Ambassadeur Plenipotentiel, mwakoze cyane gushikiriza ivyiyumviro vyanyu muri kino kiganiro. Abatashoboye kuronka ijambo namwe bwe mutwihanganire, abakunzi ntibaherera mu mubindi. Jiliberi ngira ngo twibutse ko kino kiganiro bariko bagikurikirana ikibiriraho ku muhorangurukana bumenyi X wa Fokode, cari gihagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na mugenzi wacu Floribert Nisabwe, ari nawe yatumye aya majwi ashobora gushikira bariko baratwumviriza. Ikiganiro kikaba cari gihagarariwe na Gordiano Niyungeko. Ndawe Jiliberi niyo nkuru twariko turafashanya muri kino kiganiro, kandi agushimire kuba wabanye nanje muri kino kiganiro. Urakoze Alice, barakoze abatwumvirije mwese, mudutunge murabona yuko tugiye gusoza. Pacifique adashoboye kugaruka ariko ngira ku izina rya Fokode natwe turabashimiye. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira.